Ifilime yacu naha tuyitanguranye n'uyu mugabo. Uyu mugabo yiyahuye ariko yisanze mu cumba cy'umwiza cyane. Arimwe araboneraho ibibazo bitandukanye, ibibazo byinshi cyane. Uno mugabo vyagenze gute kugira yiyahure? Reka turabe. Uno mugabo akiri muri ico cumba hari umugore yaje, umugore afise inkoho. Uyu mugore ni urupfu. Yani uyu mugore ni urupfu. Uyu mugore yaje afise inkoho atangura kubwira uno muhungu ati we wiyahuye hataragera. Kuri ivyo rero ngoma ndagohe ibihano. Umuhungu bakimurasa urusasu yahise akoroka yibona ari mu ndege. Uno mugabo rero ntashaka gupfa n'umugabo kumengo ntapfa, urupfu ruramurasha ariko agumye ari muzima. Mbega bimeze gute? Kora subscribe, like na share kuri no rubuga rwacu Burundi Movie Recap. Hano niho uzozurabona imovie zikaze, ifilime zikaze. Kora subscribe kugira tubandanye turabe uno muhungu vyagenze gute kugira ashobore kwiyahura, ashobore gupfa, urupfu rutangure rumwere kutuntu gwikorera. Kora subscribe mbereke. Reka rero dutangure. Reka dusubire inyuma rero imyaka myinshi dusubire inyuma no muhungu ataratangura kupanga kwiyahura ngo ahure na kijya kintu. Vyagenze gute? Uno muhungu dutanguye yarimwo aragenda agiye gusaba akazi, yakiriye telefone afise umusheri wiwe yitwa Jesu. Bagiye baraganira ibintu by'urukundo nyene nawe uribaza ububize. Umukobwa avuga ati ndakwipfuriza amahirwe uronke akazi nyene ibintu bigende neza. Umuhungu akirimwo aragenda ivyamubayeko hari umuntu yamuceho yiruka. Uwo muntu akimucaho yagiye yirukanka mwibarabara, ariko mwibarabara kirimwo mwibarabara yahise agongwa n'imodoka. Imodoka ihitira mu pizura ahita arapfa. Wa muhungu yije yagiye kumufata ariko umuntu yapfuye amufashe. Uwo mugabo yapfuye amufashe. Umuhungu yagize ubwoba bwishira umuhungu w'imodoka muraruye. Umuhungu yagiye no gukora interview iramunanira cyane. Ibibazo bamubaza byaramunaniye kwishura bituma atsindwa abura nako kazi kubera ujya muntu yamupfiriye mu maboko. Uno muhungu yishi ibintu bimeze nabi cyane, abona abandi uburyo bamutwaranya akazi. Ubwo umutwe watanguye kumushuhana, ibintu bitangura kumera nabi cyane. Yatanguye kurondera ubuzi bwo gupakurura imiduga, akora amatagisi, akora ubuzi bwose kugira arabe yuko ashobora kwiteza imbere. Ariko ivyo akora byose ntabwo byigeze bikunda. Yaciye aronka amahirwe yo gusubira kubazwa ibibazo muri gwa Ruganda, muri ya company yashaka kujamwe ya company yitwa Taikang. Hama rero agisohoka yaciye yakira telefone ivuye ku mugenzi wiwe amubwira ati amahera wari washize muri za business zahomvye, rero kuri ivyo rero amahera yawe yaheze. Umungu yatanguye gucanganyikirwa n'ama company yari yashizemwe amahera yayo, bavuga ngo yahomvye no kumutoroka. Yaje yirukanka ku mugenzi yamuhanuye kugira ashiremwe amahera, yasanze nawe yamutorotse. Uwo mugenzi yaciye atoroka kugira ntibapfa baza kumutako umujinya. Umuhungu yagiye kwitwara kuri police avuga ibibazo, areretse neza, avuga neza, ariko abapolisi bamubwiye ati wapi, numba wahomvye ivyo nibituraba, wewe nyimba warayashizemwe amahera washizemwe ku bushake bwawe, nta muntu yaguhase. Umuhungu yabonye byamucanze yagiye kuraba sheri wiwe Jesu. Akigera yasanga Jesu yarose uyundi mugabo w'umukire amuvanye mu rumodoka, arimwe aramuha indavyo, ibintu bimeze neza cyane. Umuhungu yabonye mengo n'umusheri wanje bamuntwaye kweri. Umuntu adafise amafaranga nta kintu abafise. Umuhungu yafashe umwanzuro wo guhebana na Jesu agende nyine, naho ubundi abona ubuzima bw'amucanze. Akigera muhira yasanze nyirinzu yakuyemwo imizigo yiwe yose. Wase kuri hideni. Kuri ivyo rero inzu yanje ndayugaye, uzosubira mu nzu yanje ariko warishe. Imvura atanguye kugwa, atangura kuraba kwanura ibintu byiwe. N'umuhungu nakubwiye afise ibibazo byinshi kuva aho wa muntu yapfuye akamupfira amaboko. N'umuhungu yagize imyaku nyinshi. Hama akicaye ngaho yabonye message iza muri telefone gwa Ruganda ya company ya Taikanga yari yagiye gukoramo interview. Yabonye bamwandikiye ubutumwa bamubwira ko byanze. Umuhungu yabonye bimucanze ararira. Umuhungu yafashe umwanzuro wo kugira wo kugenda kwiyahura, kubera yabona ivyisi byamaze kumurambira. Umuhungu yapfuye aguma apfuma wa muntu yamupfira mu maboko, avuga yuko ari we yamuteye imyaku. Umuhungu akiyahura, telefone yaciye hamagara nyine wiwe yarimwe aramuhamagara. Umuhungu ntabwo yigeze yitaba telefone kubera yarimwe aramanuka. Umuhungu akimara kwiyahura yisanze mu ndege. Umuhungu byatanguye kumutangaza cyane. Mbega abantu iyo bagiye mu kuzimu bagendera mu ndege, ariko umuhungu byaramunezereje cyane. Yaratsinga umuntu yapfuye sinzi uburyo agenda, ariko yiravye mu cirore yasanze afise iyindi ishusho yahora afise siyo agifise. Mbega uno muhungu byagenze gute? Umuhungu kirimwe aratangara yabonye wa mukobwa urupfu. No
mukobwa atangura kumubwira ati rero atangura kumusomera ikete ry'ivyo yapfuye yanditse avuga yiji yari yapfuye avuze yuko urupfu ari yo nzira y'ibibazo byose no mu rupfu rwamubwiye ati wapi byo wimvira ntabwo ari byo jewe nije ndi urupfu we wasuzuguye reka rero manzi ndakwereka utuntu nikorera urupfu rwatakwiye kumutwara hantu ni kuzimu ahantu hameze nabi cyane avuga ati rewe wipfuje urupfu uru n'urupfu je nije ndi urupfu kuri ivyo rero we ngoma manzi ndakwemeze uzopfa upfe kubera birabone kuransuzugura urangaya cyane ngoma nzobanzi ndakwereka utuntu nikorera kuri wewe uzopfa upfe umukobwa yamufashe amuterera mu runogo umuhungu aramanuka agenda kugwa mu birisira ibintu by'ibinyamaswa raba inyamaswa y'urumwe umuhungu agiye gukora mu mazi atanguye kwisanga mu ndege kumbe atafise yashusho nyene urupfu rwatanguye kumubwira ati wibaza ngo gupfa ngo niyo nzira y'ibibazo byose wapi warihenze rero imwanzuro wafashe ngo mamanzi ndakwemeze ndakwereke ntuzosubire kuza urasuzugura ubuzima uba warahawe nzoguha ubuzima bugera mu 12 ubuzima 12 bwose uzoza urapfa nzoza ndaguha imibiri y'abantu bagomba gupfa umuntu agomba gupfa nzoza ndaguha umubiri wiwe umuhungu yatanguye kurira ati nukuri je nshaka kwipfira niruhuke no mukobwa yamubwiye ati umuntu apfuye nabaruhutse ahubwo niho ubutanguye ibibazo no guteseka niho ubutanguye guteseka no mukobwa yamubwiye ati rero wewe ndaguhaye ubuzima 12 ni indege urimwo igombe tangure iturike indege yatanguye kuja mu bicu umuhungu atangura kugira ubwoba ariko bamubwiye yuko indege karakabazo ka tekinike igiye kugenda neza ariko umuhungu raba yari amaze kwitegura umuhungu yatanguye kuraba ubutunzi buri mu ndege afise umubiri w'umubozi afise umubiri w'umuntu akize cyane uyu muhungu akiri mu ndege hari buye ryaje iri buye ni igiki rino buye niryo riguha ubumenyi bw'umubiri urimwo uyu muhungu yatanguye kuraba umubiri arimwo nuwande n'umuntu yitwa Park Jintai uno mugabo ahangana keshi na mwene wabo bahanganira ibintu bijanye na company kubera no mugabo afise ubwenge bwishi yarashoboye gutsindira umutima wa so wiwe no mugabo niwe abahinduye abe umukuru kuri ivyo rero yiji akimara kubona yuko umubiri arimo ari umuntu w'umubozi cyane yatanguye kwishima arishima ivyumviro ni vyinshi ubu agiye kuba boss w'umuntu we wa company yamwinye akazi ariko akiri mu ndege urupfu rwamwemereye ko yishima umwanya muremure injini y'indege yatanguye kubomoka umutwazi w'indege yatanguye gukontrola indege ariko byanze indege yatanguye gusha indege muhudumu w'indege nguwo bahise yagumukurura umuhungu yahise aturikira mu indege hitira turika yahiye nabi Park Jintai umuhungu yisanze kuzimu tena yisanze kuzimu abona urupfu rwamaze kumuzira imbere umuhungu yatanguye kuvuga ati bino bintu bimbako nibike kubera iki bizabiraba nkuko uno mugabo uno rupfu rwatanga kumubwira ati buri munsi nugenda nenda kurungika mu buzima bw'undi muntu ugapfa ni ngombwa uzozura hura nanje hanyuma ndakwica tena kuri ivyo rero no muhungu biraboneka yuko ubuzima bwose ishusho yose azoza arazanirwa yihenza gapfa azoza arashigwa azoza aragenda kuzimu hanyuma ahura n'urupfu rwongera rumurasha aza mu bundi buzima uno muhungu afise ibibazo vyinshi cyane umuhungu yarabaje ati rijya buye naryo rijya buye umukobwa atangura kumubwira ati rino buye neri kwereka inkuru yose y'ubuzima bw'uwo muntu ufise kugira ntibizoze birahava bigucanga utuzuribuka ivyiwe byose umuhungu urupfu rwaramutwaye ikuzimu kugira umuhungu arebe ikuzimu uburyo hameze urupfu rwamubwiye ati mu mubiri nzogushiramwo nubasha ukubamwo nuronka ubushobozi ukawubamwo ntupfe uzobaho ariko nupfa impfu 12 zigakwira nta kabuza uzoshije ikuzimu umuhungu yatanguye kugira ubwoba nawe nyine ubwiwe ntiyigeze yipfuza ikuzimu hameze nabi cyane nawe yagize ubwoba bwishi cyane atangura kwimvira kumbe hano niyo bitwa ikuzimu umuhungu urupfu rwaramurashe rumuha ubundi buzima yahise yisanga mu buzima umugabo akunda ibintu byo kuguruka araba bamwe busanga bagendera hejuru uno mugabo yari yiyemeje kuva hejuru mu ndege atamutaka afise akaba ari buze kugwa mu runtu rumeze nk'urudodoke bari bateguye ubwo kugira ngo ari buze kugwa mu katikati umusame bari bamwemereye biliyoni 3
iji akimara kubimenya yuko aza kuronka amafaranga aciye muri ubwo buryo yaciye atangura kwiyumvira ati ibuye nirize rikabimenyesha ndibuze guhava nsinda. Usanga ibintu bimeze nabi cyane, abantu barimo barashangiriya, abantu barimo bararaba umukino ni benshi. Umuhungu yagize ubwo yahise apfa, umuhungu yahise apfa, yahise agwa, abantu bose baratangara. Iji yongeye kwisangiye kuzimu, yarazi ngo aribuze gucindira ry'amahera ariko wapi. Yabonye bino bintu bitoroshe, urupfu rwaragarutse tena rugaruka kugira rubanze rumuhe ivyiwe. No muhungu sinzi ko aribuze gutobowa. Kora subscribe kugira turabe igice cya kabiri, turabe vyagenze gute.